Yasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Mbega inzira y'umuheto yoba ariyo isigaye yonyine kugira ngo ibibazo Uburundi burimwo bitorerwe inyishu? Turabigaruka ko mu ido n'ido ry'amakuru tubabwire ibyo abarundi bamwe n'abandi bavuga, ndetse n'ubwoba bukomeye cyane buri mu barundi kubera inama z'urutavanako ziriko ziraba mu bategetsi bakomakomeye ku rwego rwo hejuru. Turabigaruka ko mu ido n'ido ry'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'inama yabereye kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ikitabirwa n'abasoda bo ku rwego rwo hejuru bafise ipeti rya generali barwanye muri CNDD FDD bo mu bwoko bumwe, ubwoko bw'abahutu. Turaza kubabwira ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba byavuye muri iyo nama, ndetse tubabwire n'ingaruka zikomeye cyane byaba bigiye kugira ku gisoda c'u Burundi. Hakaba hari n'amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo bajenerali bahavuye bafashe umwanzuro y'uko umuntu wese utari mu bwoko bw'abahutu kandi utarwanye muri CNDD-FDD wese agiye kwigizwa inyuma mu gisirikare c'u Burundi. Hakaba hari n'amakuru avuga ko byatanguye ariko ko bigiye gukora mu ruyeri rukomeye cane ku buryo abarundi batazigera batahura ibyo ari byo. Akaba ariyo mpamvu abatari bake yaba abasoda ndetse n'abanyagihugu bavuga ko bagiye kwirwanirira kugira ngo batabare igihugu c'u Burundi. Biboneka neza ko cyamaze kujya mu maboko y'akarwi kadashaka gukorera abene gihugu, kuko benshi barazi ingaruka zikomeye cyane igisirikare cy'ubwoko bumwe cyageze ku Burundi, bakavuga ko batakemera ko ibyo bintu byakongera kuba. Akaba ariyo mpamvu mu minsi iri imbere mushobora kubona intambara ikomeye cyane ihuza abasoda b'u Burundi. Murabikurikira mu ido n'ido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku mutekano, aho amakuru adushikira avuga ko inama yahuje abajenerali bagahurira mu rugo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ibyavugiwemo harimwo gushigikira imitwe yitwaje ibigwanisho irwanya leta ya Kigali, byaba ngombwa bakaba barakohereza n'abasoda b'u Burundi gutanga imyimenyerezo muri izo nyeshyamba kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa mugenzi wabo Perezida Paul Kagame. Ariko benshi bakavuga ko bitabakundira kuko nabo ubwabo ibyabo byarabananiye. Byose nyine mugiye kubikurikira mu ido n'ido ry'amakuru. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni kakuryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbega inzira y'umuheto yoba ariyo isigaye yonyine kugira ngo ibibazo Uburundi burimwo bitorerwe inyishu? Kuva mu mwaka wa 2015 Uburundi bwarakorokeye mu byago by'urwimo byatewe n'umuhisi Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe CNDD FDD, biturutse ku kwiha ku ngufu ikiringo ca gatatu cari kinyuranye n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha abarundi bari barumvikanye, ari nayo yari yashikanye CNDD FDD ku butegetsi. Ibyo bikaba byaciye bituma igihugu cacu kija mu ruhagarara n'akaga gushika n'uyu munsi. Abantu benshi bakaba bamaze igihe bibaza ingene abarundi tuzobivamwo, mugabo
bikabasiga kuko igihugu muri kino gihe bimaze kuboneka neza ko camaze guhenukira mu manga, kandi kukibyura ko bizogorana rwose kubera ko biboneka neza ko abagifise mu ntoki badashaka kukirekura ngo bagihe abashoboye gutwara. Inzira y'ibiganiro. Mu nyishu bamwe n'abandi bakunda kuvuga canke gutanga harimwo ibiganiro. Ababivuga bakemeza ko ibiganiro byari byiza ngo kuko byoshikana ku mahoro atamaraso arinze guseseka. Mu bakunda kubivuga no gushikiriza ibintu bijanye n'ibiganiro twovuga imigambwe PPD Girijambo n'umugambwe MCD hamwe n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki. Iyo migambwe ngo yifuza ko hotunganywa ibiganiro byo kugira ngo abarundi bashobore kumvikana ingene mu Burundi hatunganywa amatora meza atibwa ngo kugira abanyagihugu ubwabo bashobore kwitorera ababarongora atagikenye n'agahotoro kabayeho. Mu gihe umugambwe CNDD-FDD ukunze kumvikana wagiriza iyo migambwe kwirondera ibiganiro byo kugabura ibibanza, iyo migambwe yoyo ibyamirira kure, ikavuga ko atabiganiro by'amagaburanya ikeneye, ko ahubwo ibiganiro basaba kandi bakeneye ari ibiganiro byoshikana ku matora meza atarimwo ubusuma. Ngaho rero biracagoye kuko umugambwe CNDD-FDD n'intwaro iwukomoka ko batabyemera. Ibyo ahanini bikaba bitumwa n'uko CNDD-FDD imaze kumenya ko itoshobora gutsinda amatora batayibye, bitumwe n'uko abanyagihugu bamaze guseserezwa n'amabi menshi batewe n'intwaro zose zikomoka kuri uwo mugambwe washikiriye ubutegetsi uvuye mu ishamba. Kuri ibyo hakiyongera ko CNDD-FDD ifise agasuzuguro karenze igipimo, ku buryo yumva ko atabiganiro yojamwo n'abo yita abansi b'u Burundi, na cane cane iyo migambwe irongowe n'abangajwe ubu bari mu buhungiro, ndetse n'abangajwe ubu bari mu buhungiro badafise uburenganzira na buke ku gihugu cyabibarutse. Inzira y'amatora. Hari uwundi murwi w'iyindi migambwe ishira imbere amatora atabiganiro bibanje kuba. Iyo nayo harimwo za Sahwanya Frodebu, Aprona, Kotebu iboneka ko isa n'iyirwanya ubutegetsi kandi isanzwe ikorera mu gihugu. Ariko naho abarongoye iyo migambwe bemeza ko abarundi bakwiye kugerageza mu kwitaba amatora, abarundi batari bake babona ko ari uguta umwanya. Ababivuga bakemeza ko kuva mu mwaka wa 2010 ngo iby'amatora ateguwe na CNDD-FDD byamye ari ibintu bisa n'inkinamico kuko bitigera bica mu mucyo. Ngaho rero abantu bakibaza umukenyuro bavuga kuja mu matora bazokoresha kugira batsinde CNDD-FDD kandi bongere bayemeze kuva ku butegetsi, bikabasiga bakabona ko bisa naho ari indoto. Petero Karaveri Mbonimpa ari mu baharanira agateka kazina muntu, ejo bundi mu kiganiro caciye ku muhora wa X yabwiye abarundi ko n'ubu ayo matora ateganijwe mu mwaka wa 2025 hamwe no mu mwaka wa 2027 ko CFD izoyiba. Akaba yavuze ko hari uwo bavuganye akora mu byo gucungera amatora ngo yamubwiye ko azokora ibyo CFD imubwiye ngo kugira ntabe nka Petero Karaveri Mbonimpa. Inzira y'umuheto. Aha rero niho bamwe n'abandi bafatira mu kuvuga bati ko ibiganiro amatora byanse, bati inzira y'umuheto niyo isigaye yonyine kugira ngo ibibazo Uburundi burimwo bitorerwe inyishu. Yamara kubera benshi mu Barundi baseserejwe n'ingwano twaciyemwo kuva mu myaka yaheze yo mu mwaka w'1993 n'1996 n'iyindi ntibifuza ko tubisubiramwo. Yamara uko iminsi igenda naho abantu benshi bariko baricwa n'amasasi ntibibuza ko abantu bicwa n'inzara. Ibiciro biguma biduga, akazi ntikagenda neza kubera ibura ry'ibitoro.
amasoko ahabwa bamwe akazi ntikakiboneka mu gihugu, ku buryo hari muri CFD batagikwirwa, ku buryo n'abari muri CNDD batagikwirwa. Ubu rero abantu barabona ko atakindi barindiriye atari gupfa, atagisigaye, uwishwe n'inzara canke urusasu byose ni ugupfa. Mugabo hari abavuga ko bopfuma bapfa bariko bararonderera ineza igihugu. Abo uko iminsi igenda baguma barwira, kandi umuntu yihweje neza niyo tuje. CFD nayo nyine iramaze kubibona, arico gituma ifise ubwoba, kuko ejo batazi iyo bazoja rukambye. Barundikazi mukaba hari inshuti muzinanye muri ibyo bihangange bya CNDD-FDD, murabahanura biyumvire kabiri, kuko n'intambara bakoze ntibigeze bayitsinda, kuko igihugu bakibonye biciye mu biganiro bya Arusha. Akaba ariyo nzira ya nyuma bahaye abarundi bamenye ko urugamba rw'umuheto ruriko rurahinda. Ubu ntiruzabasiga, kuko abarundi baramaze kurakara, kandi abarundi bafise intuntu ku mutima baterwa n'ibyo bibi bariko barakorerwa n'ubwo ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD, aho abatari bake bemeza ko igihugu c'u Burundi kimaze kujya mu manga ikomeye cane, kubera ubutegetsi bubi bumaze igihe bwibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuve kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabananirize ku nama yahuje abajenerali, ariko iyo nama ikaba igiye gusenya burundu igisoda c'u Burundi, kuko mu byo bumvikanyemo harimwo kubaka igisoda c'ubwoko bumwe, ndetse abari mu gisoda c'u Burundi badahuje ubwoko n'abo bajenerali bakaba bagirirwa nabi ku buryo bukomeye cane, harimwo guhabwa ishano, ndetse abandi bakarungikwa muri Kongo bakajya kwicirwayo, kuko n'ubundi abasoda b'u Burundi bagiye muri Kongo abagaruka ari 1%. Rukokoma y'ibihangange bya CNDD-FDD. Amakuru dukura hafi y'abegere Perezida Ndayishimiye aremeza ko mu mpera y'indwi iheze habaye inama idasanzwe hagati y'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Inama yabereye iwabo wa Perezida Ndayishimiye mu Kibimba, komine Giheta. Isoko ryacu ahariko harabera iyo nama yagize ati iyo nama ntiyari isanzwe na gatoya, yatanguye kuwa gatanu isaha 11 z'umuhingamo, irabandanya kuwa gatandatu gushika isaha 4 z'ijoro. Abayitumiwemwo byari ibihangange byahoze bagwana muri CNDD-FDD. Nta muntu atagwanye yayitumiwemwo, cyangwa se nta muntu utari mu bwoko bwabo wayitumiwemo. Abo niboneye ubwanje ni Perezida Ndayishimiye, Generali Gervais Ndirakobuca, Reveriyano Ndikuriyo, Generali Prime Niyongabo, Generali wundi uhambaye cane atwara igisirikare c'u Burundi, Generali Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yahoze atwara iperereza, Generali Gabriel Nizigama Batazira Tibia yahoze ari umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza na Perezida Ndayishimiye, Generali Joseph Ngendabanka Batazira Warioba ajejwe kugura no gushingura ibikoresho by'igipolisi, Generali Christophe Manirambona wa Kenya asanzwe ari icegera c'umukuru w'igipolisi, umujenerali Batazira Gipfungu sinzi izina rye rindi yahora mu buserukizi bw'u Burundi i New York muri Amerika, ndetse na Generali Emmanuel Miburo atwara ikigo gikomeye cane, ndetse na Generali Leonidas Ndaruzaniye atwara kabineti polisi ya Perezida, Generali Silas Ntigurirwa atwara kabineti militeri ya Perezida n'abandi. Biragoye kumenya neza ico bayivugiyemwo, ariko twebwe twumvise ngo ni inama yo gusubiza hamwe. Bunyoni yoba agiye kurekurwa. Kuba iyo nama yatumiwemwo Generali Gabriel Nizigama Batazira Tibia na Generali Etienne Ntakarutimana Batazira Steve ni ikimenyetso cerekana ko bishoboka ko iyo nama yari ifise intumbero yo guseza injyane zimaze igihe hagati y'ibihangange bya CNDD-FDD. Kuva Generali Bunyoni, Generali Nizigama na Generali Ntakarutimana bakuwe mu mabanga muri Nyakanga 2022,
hagakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza 2023. Icuka cagumye kiba kibi cane hagati y'ibyo bihangange, mbere binatuma mu banywanyi ba CFD haguma ibihuha bitangwa ntamatama ko Perezida Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya uwo ari wo wose. Izi zankano zarateye ubwoba Perezida Ndayishimiye kuva hatanguye kumuganurwa ko General Gervais Ndirakobuca na Reverien Ndikuriyo nabo bari mu biyunze ngo bagwanye Perezida Ndayishimiye. Gutuma ko ibino bihangange byose ku rugo iwe mu Kibimba ni inzira Perezida Ndayishimiye yibajije ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'amatora ya 2025, maze abagumyabanga bajane mu matora bafatanye. Ikindi gitera ubwoba Ndayishimiye nuko izi njyane zikomeye mu gihe ibibazo by'ubutunzi bisa n'ibyamunaniye, amakungu akaba yarataye icizere amufitiye. Arabona ko aka atari akanya keza ko gusekana n'abakeba biwe muri CNDD FDD. Kimwe mu bibazo bitoroshe Perezida Ndayishimiye ategerezwa gutorera umuti n'ingene azorekura General Alain Guillaume Bunyoni aherutse guhabwa igihano cyo gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yiwe yose. Mu gihe General Nizigama na General Ntakarutimana bagarukanywe mu ruhongore, ntibyoroshe kugumiza mu munyororo uwo yitwa ko baba bari basangiye umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye naho batahagaritswe. Bunyoni yasanze mu munyororo abandi basirikare n'abapolisi bagirizwa ko bagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza muri 2015, kandi nabo nyine bahawe igihano nk'ica Bunyoni. None Ndayishimiye azorekura Bunyoni areke abandi? Ndayishimiye aranatinya ko irekurwa rya Bunyoni rizotuma aca akomera agakundwa, mbere akanahava ashikira intumbero yo kumutembagaza. Atarekuye Bunyoni naho bizogorana ko uko gusubirana hamwe gushoboka neza. Umugambi w'intambara. Iyindi ntumbero iyi nama yoba yari ifise yoba ijanye no kuvugana iby'intambara ziri mu karere, aho ubutegetsi bwoba buriko butegurirana na Kongo intambara ikomeye mu karere. Perezida Ndayishimiye akabona ko bihambaye ko abahoze bagwana muri CNDD baba bafatanye mu gihe y'icyo ntambara. N'abo bafise byinshi bapfa, bano bategetsi barafatana iyo hageze ko bumvikana kugwana n'abo bita abansi babo mu karere. Mu nkuru tuzobasangiza ejo tuzobaha ibimenyetso by'imyiteguro y'intambara ikomeye biri mu gisirikare c'u Burundi. Ubwo biroroshe ko abasefede basubiza hamwe iyo bamaze gucanamwo. Mu mateka y'abasefede iyo bacanyemwo ntibasubira hamwe, ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Niko byagenze igihe cya Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Leonard Nyangoma, niko byabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaje Jean Bosco Ndayikengurukiye. Bageze ku butegetsi byabandanije gutyo mu gihe Perezida Nkurunziza yiruka ko uruhande rwa Hussein Rajabu muri 2015 naho atandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu. Abari kumwe na General Godefroid Niyombarebe n'abayiswe abafroderi hatangura ibihuha bivuga ukutumvikana mu butegetsi, mbere bakanabibeshuza, ariko byama birangira impande zihanganye zisenye. Iyo abasefede bakoze amanama bita ayo gusubiza hamwe, nibyo bita mu Gifaransa ko baba bari gukora uburyo bwo kwigana. Impande zose ziba zibona ko zitararonka ingufu zikwiye zo gusenyana. Rumwe rwose ruba rugiye kwiga uko ruzohira kunesha urundi. Muri kahise cabonetse nuko umukuru w'igihugu ariwe kenshi atomborera mu kanya ababa bihaye tubiha iminsi, ariko igiteye amakenga kandi kinababaje ni ibyavugiwe muri iyo nama, ariko ikaba ari inama yabaye ari ubwoko bumwe. Amakuru adushikira akaba avuga ko ibara ryaba rigira rigwe. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.